Leonce ngenda kumana rekana maze ndabaramutse ndabaramukije namwe mwese kandi ndaramukije nabo bose bakora twumviriza yego Burundi imbere n'amakunga aheruka kumenyeshwa urupfu umukuru w'igihugu ca Tanzania Pombe Magufuli mwebwe namwe nk'umunyapolitike mwagwakiriye gute urupfu k'umushinga ntahe yahora arongoye igihugu ca Tanzania Magufuli warababaje abantu benshi urumva na twebwe rero twarababaye kuko umuryango wiwe warabuze abatanzania barabuze igihugu ca Tanzania carabuze akarere karabuze Burundi burimwo imbere buje imbere ba mbere babuze mu gihugu ca Tanzania cyafashije ibintu byinshi isi yarabuze kuko Magufuli yarakwaba umuntu w'akarorero mu iterambere ry'igihugu ca Tanzania y'akarere turimo eka mbere n'abatari bake baramaze kumwigirako urupfu rero twagwakiranye waro mwinshi kuko washize giturumbuka hanyuma ruza nyene twumva ko imigambi yari yaratanguye mu gice ca mbere yatwaje igihugu ca Tanzania ku mwaka wa 2015 yarazanye izindi nguvu zidasanzwe kuko tegeza kuba nawe muri ivyo byo gutwara igihugu yari yahigiye byinshi rero byari gufasha ibigo byo muri aka karere duhereye ku Burundi kuko urabona igihugu kibanye kandi kidukunda ni kuvuga rero ko numwaro kuri jewe numwabaro ku Barundi numwabaro ku Burundi numwabaro ku bantu bose bipfuza ko isi bipfuza ko akarere ko kwiteza imbere Afrika ikiteza imbere isi gatera imbere abantu bakabana neza bigenga cyo rero urumva umubabaro suyu waje jenyene ndawusangiye n'abarundi bose ndawusangiye no mu karere eka ndawusangiye mbere n'amakungu narasomye hirya no hino ibyavuze kuri urwo rupfu atakubesha abantu bose Pombe Magufuli bamwemera ego urupfu mu by'ukuri rwabaye giturumbuka nkuko byatangajwe mbere na leta ya Tanzania yahitanywe n'umutima ariko rero hari n'ibintu yoba yaramaze kurangura nkuko mwabishikirije sinzi ko hari nka bikeye muba muzi mukumbure igihugu ciwe coba cyariko kiva ku ntambwe yo hasi kija kuyo hejuru sagaseseshwa rumuri sinovuga ngo Pombe Magufuli jewe nenda muzi cyane ntangura kumwumva twari muri Tanzania cyo twaje mu biganiro nyene by'abarundi byo bita Arusha kabiri mbere ni muri rya micungararo igihe hari ingorane mu Burundi zihagaze mu myerekano y'ikiringo ca gatatu cy'umwisi Petero Nkurunziza bariko batangura kwiyamamaza abazokwitoza hanyuma baratubwira twari twicaye ahantu mu kabare turabona abakandida nyene bakaze harimwo mbere n'uwari yarigeze kuba umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu atunze cyane afise ibintu byinshi cyane yanahavuye aja muri matavuga rumwe na leta yarimwo rero warabona ko ari wafise ijunja ari wafise igihagararo harimo n'abandi nka babiri bavugwa bashigikiwe n'abategetsi hama abanyagihugu bari baharaho hantu kuri ako kabare y'abatanzania batubwira atari corona aho ubonye bose ariko bavuga ibyo bazoshikiriza byo zorangura hari umuntu yitwa Magufuli yahora ari umushikiranganje y'ukuba bya leta umenga ibintu by'amabarabara ati uyo muntu ibintu yakoze muri iyi myaka yaramaze akorana n'uhazorongo ico gihugu c'u Burundi yitwa Gikwete ati ibintu yageze ko twabonye yakoze byari byarananiranye hano amabarabara gushira abantu ku kazi gukorana n'abanyagihugu gukorana n'abakozi kwanga ubunebwe ati uyu muntu ntazogenda datsinza amatora ngaha muri Tanzania ko abantu benshi bazomutora na batabivuga atarafise amahera nibyo we ntana amahera afise niko batubwira muga abanyagihugu bazomutora kuko baramuzi twaratangaye bwa mbere ho twumvise rero yatowe kuko ntabyo twari twiteze ko
uwo muntu ashobora gutorwa mu bihangange byari bihari. Byerekana rero ko abatanzania hari icyo bari bamuziko. Habere mukuru w'igihugu rero nta woja ngaho ngo avuge ngo yovuga ibintu byose yakoze. Icambere twamubonye ko twarabikurikiranye neza kuko urumva twari dufitaniye imigenderanire myiza n'igihugu cya Tanzania. Ikintu cambere twamubonye ko nuko yakunda igihugu ciwe n'abanyagihugu. Yego abakuru b'ibihugu bose muri Afrika eka mbere n'ahandi hose baravuga yuko bakunda ibihugu byabo n'abanyagihugu barongoye, ariko benshi bavuga ku munwa. Magufuli rero yabishira mu ngiro. Byaraboneka neza ko agishikira ubutegetsi ubwo nyine yavuze ati hariho abantu benshi ngaha muri Tanzania bafashe amafaranga ya leta bayagira amafaranga yabo. Atabo rero ntitwirirwe turiruka basubize, badasubije tuzoya bakakunguza. Kandi cyo yaragikoze. Ati hariho abantu badakora kandi bahembwa amafaranga ya leta ngo nuko bazinanye n'abari ku butegetsi, boba bavukana, boba bari mu mugambwe umwe, boba bari mu idini rimwe, boba bari muri bicangwa ibindi bahuriyeko. Yavuze ati ivyo ku ntwaro ya Magufuli ndibizoba. Abantu bazohembwa ari uko bakoze. Abantu bazoronswa uburyo ama ministere, amashira hamwe eka izo nzego zose z'igihugu zizoronswa uburyo uko zakoze. Kandi ivyo yarabikoze ko yaragiye kuvyirabira wenyene ku rubuga. Magufuli rero kuri iyo nzo yo gukunda abanyagihugu nabo bamukunda. Warabona ko hari n'abafasha atayize ko baza guhura akabafashiza hajya nyine general mwiboneye, ariko aratoza amafaranga yo gufasha umukenyezi, abantu b'abapolisi, abantu bugwaruka bari bahohoteye ibintu byo barabisesa barabimena. Ahashyize aravuga ati aho kumusesera ibintu mwari kumwereka aho mupfuma bimwaka mukabibika mukabwira ati ntuzosubira gukora utabikoresheje uko, mukamwereka nahazokorera kuko yatubwiye yuko afise abana barenga 6 atunze. Ati none azobatungishije ubwo nyene acarahagarasha avuga ati ubu nyene dutoza amafaranga yo kugira nawe atera imbere kuko mwateye imbere aho kumusesera ibintu. Yaciye atoza ubwo nyene, yaciye atoza imiliyoni zirenga 3 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'amashiringi, acashaka kwizindi 5 bacabandanya batoza. Uwo mudamu sizi ko yatwaye ashoboye, twagiye gusura kumubona, ariko arafatana mwizosi n'abantu bajejwe ibikorwa bya leta mugabo batigeze babirangura. Ico gihe rero yacagenda koze iki, yacagenda abakuye, yacagenda abasezereye. Ntiyavugira mivumbi kumuvumba. Yarabwiye abatanzania ati bashinga ntaye bapfasoni, ubu gihugu turiko turakorera ni igihugu ca Tanzania. Rero ntidushira imbere amoko yacu, ntidushira imbere imigambwe yacu, ntidupfe intara tuvukamo, twese tuje hamwe duteze imbere iki gihugu cacu. Ati kubera izo mpamvu hari ingingo nyinshi twafashe zingena amafaranga y'igihugu azohora akora kugira aje mu iterambere n'abantu baje ku kazi bakore. Duhurire ku bikorwa, umuntu aje imbere y'ibintu byose, umuntu aje imbere y'amafaranga, aje imbere y'ibibanza y'ibyicaro, ashigwe imbere agira iteka kuko niwe mwene igihugu, ntihagire ababesha abandi. Ivyo twarabibonye ko yarabikoze. Ibindi twagiye tuza turamubona ko yari umuntu akunda Imana, ibintu by'Imana, yarasenga cyane Magufuli, kandi warabona ko avyemera. Harageze n'igihe mbere wenyene yivugira ati jewe ndibaza ko nzoshikira mu ijuru, ati ko tuzopfa, ati je ndibaza ko Imana izompa ububasha bwo kurongora abamarayika kuko n'abanyagihugu nabarongoye neza. Urumva nawe yaravyumva mwe yaravyemera. Nicerekana ko yarakunda Imana kandi agahunda n'abanyagihugu. Haba twararavye rero amasanamu bamaze gupfa ko yoba yashengeye, bamaze kuvuga ko yoba yashengeye, twararavye amasanamu turabona ko abantu benshi bababaye cyane cyane abantu bato bato, abakenyezi, ugwaruka,
abakozi bita bato bato mugatari bato bato twarabonye ko bababaye cyane no kuvuga ko babuze umuntu bakunda. Mu ncamake rero novuga nti ntavyo novuga byose ko ari byagiye akora ku bibuga by'indege, ku ndege, amahoteli, amabarabara, kugira afashe ingingo nyinshi zituma Tanzania itera imbere. Ubu rero Tanzania wambaje uti yekwiva inyuma ije imbere ego cyane. Burya Tanzania cyari mu bihugu muri bimwe bavuga ngo bapanga ibihugu ko biteye imbere, cyari hafi mu 10 n' 18 sinibuka neza, ariko cyari kigeze mu ndwi mu 8 muri gatandatu nuko muri iyi myaka yonyene iyo yongera ko nk'itanu urumva cyari kumbe nko mu byambere nawe nyene. Magufuli n'umuntu ibi byo konona amahera ngo ni ingendo ngo ni misi mikuru ngo ni biki, yarigeze kubwira abatanzania ati none tukume tuhimbaza imyaka 50 60 ngo twarikuke ati kandi hari abatanzania babuze ingene biga, babuze aho biga, bakigenda n'amaguru, bagwaye amavunja, batagira icyabo cya ruguru, twonona amahera mu bintu mwene ibyo. Ati ibyo ndavyanza, emera tuzakoresha muri iyi ati ari iminsi mikuru badutwaramwo tudashobora kwemera kwa matuja mu emera tuzoguyagura imiti, tuyubakisha ibitaro, tuyubakisha amashuri. Ahubwo ngo n'umushahara wiwe ngo yari yawuciyemwo 4 ngo yahembwa icyaka. Ego yari yavuye ku madolari, ku mushahara w'amadolari umenga 10 nyamba na 5 gutyo, ariko ntiyari ntuko yari kuri zine, yari ku bihumbi 4 by'amadolari, yavuye kubahora bafata 10 amadolari 15. Urumva ico naco nyene ni kimenyezo cyuko yakunda abanyagihugu ni watikunda, kuko abandi usanga bariko bararunda cyambu cyawa mupfaso, usanga bariko bararunda bagahiga abantu, bakica abantu, bagasahura igihugu, ariko ivyo yari yaravyanze. Ukuri yarafashe ingingo nyinshi zari zotumye igihugu ca Tanzania kiba igihugu citeka, akarere kiteka na Afrika mbere ikamwigirako. Hari benshi nabonye muri izo nyandiko ndakubwiye, nabonye bavuga bati tubuze umukuru w'igihugu wa Afrika nditubuze umukuru w'igihugu ca Tanzania. Urumva rero ni benshi bamwiyumvamo. Uyu mukenyezi rero abandanirize uyu batoye kwazo mukorera kwazo musubirira, muvuga muti abandanirize aho yarageze ntatirimuke. Yego twebwe twifuza yuko kuri iyo nzira yo gukunda igihugu n'abanyagihugu, yo guhuza Tanzania n'ibindi bihugu byo mu karere, yo kubandanya kugwanya ibiturire, kubandanya gufata ingingo zituma abanyagihugu batera imbere, umunyagihugu akagira ijambo, ko uwo mupfaso nagiye kumusubirana rya bakorana ngera yari yamutoye amuzi, abatanzania nabo nyene bari bamwizeye. Twibaza ko ayoca abandaniriza aho nyene, kuko urabona muri ibihugu byacu bya Afrika cyane muri kano karere naho nyene ucu usanga hariho nk'abantu usanga bahora ku butegetsi bashobora kugora abashasha baje. Tukivuza ko batomugora bo muri akabandanirizaho kuri programa bari kumwe barangura n'umuhisi Pombe Magufuli, kugira ngo igihugu ca Tanzania kibandanye gitera imbere, ibihugu byo mu karere bibandanye bifatira akarorero natwe dutera imbere. Tukibaza rero yuko atabazomugora, kuko birashobora gushika bakamugora, ugasanga baramusubije inyuma, ugasanga hariho nk'imigambi bari baramvikanye kurangura n'umuhisi Magufuli idashobotse. Ariko turibaza yuko muri Tanzania hariho ico basumbije abandi bategetsi n'ibindi bihugu, nuko umuhisi Nyerere yari yarabashize hamwe abagira Tanzania mbere benshi burya bavuga nk'ururimi rumwe rw'igiswahili, abagira bamwe hamarashiraho n'abantu baza barahanura igihe ibintu binaniranye. Kibaza ko abantu bazoca baje hagati bagafashanya kugira ngo iki kiringo cari gisigaye c'umuhisi Pombe Magufuli kigende neza, kigira akamaro Tanzania, kigire akamaro akarere, kandi turabyizeye ko bizoshoboka.